Butanyerera oye! Burunga oye! Buhumuza oye! Abanezerewe shira mu maboko hejuru turahana. Ni byiza cyane dukomera amashyi Imana yacu, amashyi menshi cyane ku Mana yacu, amashyi menshi cyane. Iyo Mana mubona iradukunda, nicyo gituma ariyo gutegurukira. None iyo Mana yacu nyene iraduhaye amahoro, iraduha igihugu cyiza, iratubungabunga, nene nahazwe imyaka n'imyaka. Mufate ibyicaro. Ibyicaro Cyubahiro Mana mushobora byose, na nyakubahwa ndongozi nkuru z'igihugu, duhereye kuri mwebwe ndongozi murongoye inama nshingamateka nkenguzamateka, na mwebwe bashinga amateka na nkenguzamateka turi kumwe ngaha, na nyakubahwa muri mu rwego nshingwabikorwa na nshingwantwaro rw'igihugu, na cyane cyane duhereye ku mushikiranganje kuri nyakubahwa mushikiranganje wa mbere ariwe yajazananye n'abashikiranganje mwese n'abakorera mu bisata bitandukanye y'iterambere ry'igihugu, na nyakubahwa muri mu nzego z'ubutungane mwese duhereye kubo hejuru gushika no kubo hasi, na nyakubahwa ntwara Urumuri, na nyakubahwa bene gihugu mwese, cyane cyane mwebwe bene gihugu bene ntara ya Cibitoki, tugira amahoro, tugira amahoro, sagwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane bw'igihugu cyacu. Bene cyubahiro mwese, iki gihe ni igihe cyo kwibuka no kubona iyo tuje. Turibuka iyo twavuye. Urumuri rw'amahoro ntirwamyeho, urumuri rw'amahoro rwaje ruje guhumuriza imitima y'abantu, kuko umuco yamariye ihumure. Umuco niwo umurika abantu bakamenya iyo baja. Uburundi bwari bwarafutanye, abarundi twari twaratevye turibagira nuko turi abarundi, twitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa. None ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa twabishize inyuma, tubona ko turi abarundi, turi abarereye Uburundi buja. N'umwanya wo gukengurukira Imana yoyo yafashije abarundi karungika mutima mweranda akaja muri abo barundi, hanyuma barabona ko aribo bahutana igihugu cyabo, bigira n'inama yo gusubira gucubaka. Akanakanya ko kwibuka iyo twavuye kugira ngo tuze dusubireyo. Ugwaruka twamatuyo tabivuga, ntidushaka yuko mukurira mu gihugu twe twakuriyemo. Twaramaze kujabuka, ubu turiko turaba cya gihugu Imana yasezeranira abarundi, igihugu c'amata n'ubuki. Ibikwiye byose twarabonye ko tubifise. Nihaba Uburundi bwahora bubaho ku mfashanyo, igihe c'amana caraheze, twaramaze kuva mu bugaragu.
harageze rero ko ubu dutangura gukora hanyuma tukimbura. Nico gituma urumuri ruza rutumurikira muri iyo inzira nayo nyene itoroshe, n'iterambere n'urugamba, kandi urugamba rukomeye, kuko mu rugamba rw'iterambere niho hari akaryohera mubiri, aho usanga wasamaye ukaja mu bindi. Urashobora kurimukimbura ugashora ukaronka amahera, mugabo kubera akaryohera mubiri ugasanga ayo mahera yose yagupfuye kubusa, ugasigara uramaramara uzerinze. Harageze rero ubukuru muri tumurikira turaba iyo tuja. Nico gituma icivugo c'urugendo urumuri rugenda rugiye rufise ni Barundi twese twitorera indongozi zizodushikana kubona kazoza y'Uburundi buteye imbere. Hajya kuvuga ngo Uburundi igihugu cifashe ni intambwe, ihangiro amerekero yacu ni igihugu giteye imbere, igihugu c'amata n'ubuki. None rero ubu butumwa urumuri rw'amahoro ruje rufise mu ntara zose z'igihugu kibabere icivugo ngenderwako tuzokwama tugenderako. Urumuri ruje gukabura imitima yacu, n'urumuri rw'amahoro, amahoro mu mitima y'Abarundi. Uru rumuri rutwibutse neza ko amahoro twayarose duhavye, kugira ngo ntidusubire kwanjanjwa ngo turekure iciza twafashe. Uru rumuri ruje ari urumuri rujanye urukundo, kujya mu ruhanahana umwe ahundi uwundi ahundi, niko n'urukundo rwacu turuhanahana. Uru rumuri ruzanye urukundo kugira tugire urunani dushobore gutera imbere. Murubone nk'urumuri ruzanye urukundo ruzotunwanisha. Uru rumuri ruzanye ivyizigiro kuri kazoza, kuko utagira ivyizigiro usanga baramaze kuzimira. Urumuri rero ruje rutumurikira, nico gituma dukengurukira Imana mushobora byose, yoyo yatwongoreye ikatubwira iti hari igihe muzoza murahanahana ayo mahoro. None rero uru rumuri mugwakire mu ntara zose. Uru rumuri ruje rufise ubutumwa iterambere. Aho bukera tuzoja mu matora kugira ngo dutangure intambwe shasha y'igihugu cacu. Ntimutangare mwumvise turiho turavuga ko urumuri ruzozunguruka mu ntara 5, muga rwazungurutse mu ntara 18 zose. Uru rumuri igituma dushaka yuko uno munsi abari mu ntara z'iki gihe banywana n'izindi ntara bagiye hamwe kugira bagire urunani. Dushaka mwiga kunywana. Tangura rero ya migambi y'iterambere muri kumwe mwese. Uru rumuri kujya mu ruhanahana niko buza muri ko muranywana mushira hamwe ya migambi y'iterambere. Twari twashikirije ndazi yuko abenshi murabizi, mugaba akanakaje ko kuvyibutsanya nuko guhera mu mwaka uza duheza amatora ntituzoba tugikora muri ya ngoro ya kera, tuzoba dutanguye bishasha, kugira rero ntitwigere duhagarara. Ikivigihe ikindi mu makomine yose y'igihugu cacu uko ari 118 bose barafise imigambi y'iterambere ya komine. Kijya gitabo c'imigambi y'iterambere ya komine dushaka yuko uno munsi rero abasitanteri bagiye hamwe, amakomine yagiye hamwe, bijya bitabo mu bishire hamwe, kibi gitabo kimwe c'imigambi y'iterambere ya komine izoba yagutse. Aha muhumve neza ndasubiremwo, ikomine y'uno munsi irafise igitabo c'imigambi y'iterambere. Uru rumuri ruje kubafatanya kugira ngo umwe wese azane ijya migambi yarafisiwe, uwundi yarafisiwe, kugira ikomine yagutse igire imigambi y'iterambere kuri bose, ku mitumba yose izobigize iyo komine yagutse. Aha rero ba musitanteri mu vyumve, bagize inama za komine mu vyumve,
aha tuje kubakabura kugira ngo hazohagire mu 2025 mufise igitabo c'imigambi y'iterambere ya komine yagutse. Iyo migambi kazobigizwe n'imigambi yose y'amakomine y'uno munsi. Iyo migambi muhejeje kuyikora muzoca ico gitabo ikomine yose ikijane mu ntara kugira ngo intara nayo yagutse iteranye iyo migambi kiba igitabo kimwe cerekana imigambi y'iterambere mu ntara. Ni ukuvuga ikomine yose izoba yazanye n'indi yazanye babiteranirize hamwe bagire igitabo c'imigambi y'iterambere ry'intara. Hanyuma rero mu ntara bace bafata igisata cose, nta gisata kitagira umushikiranganje, bace bafata barungike ubushikiranganje bwose kubibwega, umwe wese aronka ivyiwe, aronka ivyo azokorera mu ntara guhera mu 2025. Naho nyene ndasubiremwo 2025 intara yose izoba ifise amahera izokoresha mu mwaka. Murumva ko ari higanwa. Intara y'ibinebwe izosigara inyuma kuko umwaka uheze uburyo yarose itabukoresheje bwose babugwijijwe n'ubusa. Mu 2025 nico tuba twawise yuko uzora umwaka wa mbere ugana mu 2026. Hamwe twokorana umwete dushobora guca dushika mu 2026 tukiri mu 2035 mbere. None rero urumuri ruje kugira ngo rubanywanishe ikomine ku ikomine, intara ku ntara, kugira ngo ruze ruheze kuzunguruka intara zamaze kunywana neza, musigaye mushira imitwe hamwe mutunganya imigambi y'iterambere kuko urugendo ruratangwa. Ubushikiranganje nabwo bumenye yuko buzotegura imigambi bukurikije imigambi barahawe n'intara. Kare twahora tujuragirika tutamenya aho duhera naho duhereze. Uno munsi rero dushaka ko umushikiranganje wese aritegura kugira ngo muri ya mahera akoreshwa mu mwaka tuze tubone intara yose amahera yayihaye. Aha muvyumve neza yuko intara nshasha zije ni intara zizoba zishobora gutunganya imigambi y'iterambere kandi zikayikora. Ni ukuvuga yuko bamwe bashize ibisata mu ntara, ubushikiranganje bwose buzaba bufise igisata mu ntara, ico gisata kijeje gushira mu ngiro imigambi izokorerwa mu ntara ku bushikiranganje ubwo aribwo bwose. Buramatari ngaha nawe nyene acahumvira ubutumwa bwiwe. Buramatari bisanzwe bizwi mu bwirizwa shingiro ko ari we cariho c'inzego nshingwabikorwa na nshingwantwaro mu ntara. Ubu rero nabikomeze kuko niwe azoba n'ubundi ari umugenduzi, umuhuza w'ibikorwa w'ibisata byose bizabikorera mu ntara. Ndavuga yuko ubu bazohora batunganya ibikorwa babona n'amahera yabyo mu ntara. Amuca mwumva ko buramatari nawe nyene agiye guhindura ingendo. Uzabura amatari inyuma y'amatora, ingendo y'uno munsi amenye ko bazoba basezeranye bamuravyitegurira hakiri kare kuko dukeneye ko igihugu gitera imbere. Umwe wese rero amenye yuko igisata cose co mu gihugu gikorerwa mw'ikomine, nta gikorwa na kimwe kidakorerwa mw'ikomine iyo ariyo yose. Nico ituma urumuri ruje kuvuga ruti ubu rero ni mukanure dutore indongozi mboneza, atari indongozi zimwe zivuga ngo zarose ivyicaro, indongozi mboneza ziboneshereza abarundi. Buca rero tuja mu matora, urumuri rw'amahoro rumurikire abarundi batore koko indongozi mboneza, indongozi zishobora kubona ijambo na kazoza n'ingene twoyishikira, kuko indongozi nyayo iba ari indongozi ibona kure, ibona icokorwa, bazi gutunganya imigambi. Mu mbona kazoza y'Uburundi igihugu giteye imbere, ca gihugu c'amata n'ubuki koko,
hariho ibice bibiri twese dutegerezwa kumva ko dukora kumwe. Hariho ibiraba inzego za leta, ibiraba inzego z'igihugu, no kumva yuko inzego z'igihugu zijejwe kumenyesha ingingo n'amategeko abenegihugu bogenderako, kumenyesha ingingo n'amategeko abenegihugu bose bagenderamwo n'izo ndongozi zirimwo. Dukeneye ko indongozi zihinduka zumve yuko ubu nazo ari abenegihugu mu bandi batowe bakaba ba mbere mu bangana. Kumenyesha ingingo rero n'amategeko abenegihugu bose bagenderako, ico ni ca mbere kiraba indongozi. Kwereka abenegihugu inzira bakurikira n'igikorwa bategerezwa gukora. Indongozi nyayo niyishobora kwereka abenegihugu inzira bakurikira n'igikorwa bategerezwa gukora. Ivyo ni uruhara rw'indongozi, ni uruhara rw'uburongozi bw'igihugu, uruhara rw'abenegihugu muri iyo nzira y'iterambere. Aha rero mu nyumve biraba twese, yari indongozi atari indongozi, twese turi abenegihugu. Ibi turaba n'ibiki? Gukora kugira ngo turwanye ubukene. Bane ba mama, nama ndabivuga kandi sinzokwigira neza kubivuga gushika tubishike. Umuntu adafise icyo ashora amenye yuko nibwo rugero aharurira ku bukene bwiwe. Udafise icyo ashora amenye ko aribwo rugero aharurira ku bukene bwiwe. Hariho abiyumvira yuko bazobeshwaho nuko baha amaserivisi abandi, hajya witwa umusuku, ntuburikukira, ntuburidegembya mu iterambere. Uwidegembya mu iterambere n'uwiha, n'uvuga ati ntibarinda kunkora mu ntoki kugira mbeho. None rero mwumve namwe bw'indongozi, twese atanumwe avuyemo dutegereza gukora kugira ngo turwanye ubukene bwacu, tugire umwidegembyo mu bijanye n'iterambere. Icya kabiri ni kugira urunani mu bikorwa rusange. Ibikorwa rusange ni ikintu gikomeye cyane. Ibarabara ni ibikorwa rusange, ishure ni rusange, ibitaro ni rusange. Hajya ibitaro naho vyoba vyubatswe n'Umurundi asanzwe, ibitaro bibaye ivy'igihugu. Wubatse ihoteri ntibikirirwawe, uwirayemo ntiwabari nyeneyo. Hirya ni ibikorwa rusange. Nico gituma hariho ibintu vyankenerwa bitereka gukorera hamwe n'umwese. Akarorero isuku. Isuku rituraba twese, rituraba twese. Nagira sabe yuko Urumuri aho muzoca muze murandabira ibisagara vyagize isuku kurusha ibindi, tuze turabe aho bigeze. Reho abaciye bumva bati karabaye. Muze murandabira ibisagara biri mw'isuku kurusha ibindi, kugira ngo turaba bari inyuma abatarazizuka ahatagira isuku musanzwe abasirimu babari. Ni ukuvuga ntibazaba barasirimuka. Duca tubera tuti iyi ntara mu mutwe naho bakize ntibarakira, duce tumenya umuti twobavugutira. Ako n'akarorero k'isuku. Gushariza aho tuba, si ukuvuga ngo nakubuye gusa, dutera amashurwe ku mabarabara aho tuba, tubone ko igihugu kimeze neza. Kuko tugira umushinge nabwiye, umwaka wa 2025 ni umwaka wa mbere ugana mu 2060. Nico gituma rero tube turatunganya, tubone ko twagize umushinge, tugende mu mutwe twera turi abasirimu. Kuko naravye isuku, hariho abavyeyi biyibuka bakagira isuku mu ugasanga abana babo babibagiye. Aha hariho abagabo usanga ari abanyamwanda, mugabo abakenyezi babo ugasanga bafise isuku. Maze iminsi ico ndakiraba, nasanze abakenyezi baramaze gusirimuka bafise isuku kurusha abagabo. None abagabo nuko udashobora, murashaka mubirabe n'umutashe muraba basa neza. Mugu no munsi turabera hasi twese, no munsi dusa neza twese. Iki ni mugifata minenegwe, kuko umuntu aje akabona nawe wariye ukaba umunyamwanda, no kuvuga ngo mukwega indwara ntacyo bizokumarira n'ibyo wafunguye nawe wafunguye neza.
urumuri rero ruzanye ubutumwa bw'umunezero bw'amahoro bw'ibyizigiro rubereka inzira nshasha. Murabizi yuko n'Imana iri kwirarongora abanyisirayeli hageze umwijima mw'ijoro yakibamurikira n'inkingi y'umuriro. Twe natwe dushaka gukora ijoro n'umurango. Ku murango Imana yatumurikiye iduha izuba, uru rumuri nabwo nirumurike mu mitima yacu kugira tugume tubona iyo tuja dukora ijoro n'umurango gushika Uburundi tuze tububone bwateye imbere. None rero reka ubwa mbere ntangure gukengurukira mwebwe intwararumuri. Ndabakengurukire kuko mukora mutiziganya, mwaradutunganirije neza uru rugendo rw'urumuri rw'amahoro, murabitunganya, turabona yuko bishakije. None rero ivyo turabibakengurukiye, tubakomera amashi twese. Urumuri rw'amahoro twaramaze kurushira mu itunga ry'igihugu, patrimoine national. Nico bituma urumuri rw'amahoro ari urumuri rwubahwa. Mwebwe ntwararumuri mujejwe gukurikira urumuri muruherekeze kuko rurakeneye ingendanyi. Mugende mujanye ubwo butumwa, mugende mushikiriza amahoro aho muzoca hose, mugende mwereka abarundi inzira twatanguye. Kandi twagomba dufata akanya kugira ngo tubipfurize kuroranirwa. Mwebwe babura amatari mugize intara z'Uburundi, urwo rumuri mumenye ko ruji wanyu. Urwo rumuri ni itunga ry'igihugu, abarugendanira nabo nyene murumva ko babaye itunga ry'igihugu. Muze mubakire neza bakugira ngo batangure urugendo amahoro, baze barurangize amahoro. Ico ndabasabira nuko nosaba Imana mushobora byose nyene urukundo ko yobazigama akabarongora neza. Uyu muhezagiro dukuye ngaha mu Cibitoke muze muwukwize mu ntara zose. Imana igenda irahezagira Uburundi, iduhe imvura ikwiye n'akazuba gakwiye, iduhe imizirikanyi ikanura, iduhe umutima w'urukundo no kwizigiranira hagati yacu. Amatora aho bukera aba azabe mu mutekano ntangere. Ni kuri iryo jambo ndangirije ko ndabifuriza urugendo rwiza, kandi menyesha icese yuko twuguruye urugendo rw'urumuri rw'amahoro ruzoca mu ntara zose z'Uburundi. Imana ihezagire iki gihugu cyacu. Mwongere amashimeshi n'ingoma.